inzamba irasamirana. Amakuru na Pierre Gahungu. Iyi ni radio Inzamba agateka kawe ndabahaye ikaze mu makuru twabateguriye kuri no 20 myandagaro umwaka wa 2026 naye kaza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ngo barugarijwe n'abasuma babiba bugorovye mbere bakanabakubita gushika naho bamwe basigwa ari ndembe. Nayo muri komine Nyanza iri mu ntara ya Burunga ngo habarizwayo ubukene bw'abigisha. Ivyo biruko mu gihe umwaka w'ishure w'2026 ushira ubi 2027 ugiye gutangura, abavyeyi barerereyo muri iyo komine bagasaba ko ikibazo gitoregwa inyishu. Muri komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera naho abarimyi baho ngo akababaro ni kenshi kubera bakorera mu gihombo, bakavuga ko biva kuba babimbuye hanyuma ikigo Anagesa kiteba kuza ku gihe, ivyo bigatuma umwimbi wabo uhononekarira. Iyo yari incamake inkuru imwe mu kwayo ni mukanyisase. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3:inzamba.org. Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru tugira duhere kuri ino nkuru iciye ku masonga. Ubukene bw'amazi busa n'ubwimonogoje mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bavuga ko ubwo bukene bw'amazi bwahungabanije ingene abantu basanzwe babayeho mu buzima bwabo bwa misi yose. Muri kino gihe imiryango itari mike iremeza ko ishobora kumara indwi nyinshi itaronsa amazi, nko mu makaritiye ya Musaga, Kanyosha na Gasekebuye hoho kurondera amazi meza cabaye ikibazo giteye ubwoba. Abanyagihugu cane abakenyezi n'abana bama bariko baragira ingendo ndende baja kurondera aho bokura uturitiro duke tw'amazi. Abadashobora gukora izo ngendo nabo baca bagura ayo mazi mu mabidon, aho usanga ibidon imwe y'amaritiro 200 igurwa amafaranga 1000 canke arenga. Tukiri muri iyo ntara nyine ya Bujumbura, abanyagihugu bo muri komine Cibitoke ngo bararajushinga n'ubusuma bwo kwambura abantu no kubaniga bumaze iminsi bw'imonogoji. Bavuga ko abo basuma bamaze iminsi bategera abantu mu nzira bakanabakubita, ngo hari na bamwe mu banyagihugu bakubitwa bagacika indembe. Julien Muzinga abidushikireko. Abo banyagihugu bavuga ko ubwo busuma bubabangamiye cyane abakenyezi n'abakobwa ngo nibo bakunda guhura n'ico kibazo bagakubagurwa. Bavuga ko niyo batabaza atawuza kubatabara vyihuse na cyane inzego z'umutekano. Bavuga kandi ko basuma bikirika mu mwijima ngo kuko mwibarabara tamatara abahari. Bagasaba musitanteri wabo n'ishiramwe Regideso ko bakemura iki kibazo cy'umuyaga nkuba bakabazanira ibiti by'amatara ku mabarabara. Iwacu mu Cibitoke ubusuma bwo kukubagura abantu kubaka ivyo bafise mwibarabara bw'imonogoje n'ukuri. Ubu nta muntu akigenda wenyine atari kumwe n'undi muntu, cane mwijoro kuko haba hatabona. Urumva baca bikika mu kiza basuma mu mwijima, wowe ntumenya aho baje baturuka, wumva bagushikira bakuniga bakwambura ivyo ufise. Aho bigeze biteye ubwoba basigaye bitwaza imbugita, ni ukuvuga ngo wihenze ukanavuza induru baragusogota. Rero n'uwo bafashe bakamwambura utwiba ku induru atabaza, nyabasuma banenze kera bagiye. N'abajeje umutekano iyo tubatabaje baza kera kabaye atakintu babikijije. Uyu misore ya hano nibo basigaye bagendana ubuhiri bakitwaza ikindi kintu cyo kwivuna abo basuma. Ni ukuri turasavye musitanteri wacu n'abajeje umutekano ko mu gihe habaye ikibazo nk'ico boza barihutira gutabara, n'ataruko abo basuma turabona batavyorosha mu misi basotangura kuza barica abantu. Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone musitanteri wa komine Cibitoke kugira ngo agire icyo ashikirije kuri iki kibazo. Turamukena. Inzamba. Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu ntara ya Burunga, aho amakenga ari menshi mu bavyeyi bo muri komine ya Nyanza. Imvo ngo ni kubera umwaka w'ishure w'2026 ushira 2027 ugiye gutangura amashure atari make muri iyo komine agifise ubukene bwinshi bw'abarimu. Abo bavyeyi bagasaba abategetsi babijejwe kwicarira ico kibazo amazi atararenga inkombe. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Georges Kibogora. Abavyeyi bo muri iyo komine ya Nyanzarake bafite ubwoba kuko babona umwaka w'ishuri wo mu 2026 ushira wo mu 2027 ugiye gutangura kandi amashuri atari make afite ubukene ntangire bw'abarimu. Ikiza gisonga isibe ngo nuko
n'abo bake bariho baguma bata akazi bakaja kurondera aho boronka agashahara k'izununuye. Urabona ko ata kintu na kimwe kiriko kiragenda neza kuko twebwe nk'abavyeyi turafise ubwoba, abana bahejeje amashuri umwaka bafise abayigisha bakuta kivi bonyene babaye kuko nabo nyene baguma bagaheba bavuga bati nta kintu turiko turaronka. Hanyuma n'abigisha bariko barigira tugaca tugira ubwoba tugira tuti mbega ko n'abo gusubiriza bagiye mu minsi iheze bataraboneka, mbega umwaka tugiye gutangura bizoca bigenda gute? Abo tuvugana turumva abigisha n'ubu baguma bagenda ku munsi ku munsi. Ikibabaza abo bavyeyi ngo nuko abarimu baguma bagenda badasubirizwa kandi abategetsi babijejwe baguma bababwira ko abarimu bagiye kongerezwa mu mashuri. Leta yo nta na kimwe iriko irakora, tugomba bivugwa gusa. Uyu munsi nta kintu na kimwe kiriko kiravuga. Ubu rero turiyumvira mbega dufise leta ivuga isezerana kugira ngo ibintu ishitse izoshitse ivyo yasezeranye canke irasezerana kugira ibera iraryoha era abantu ko mbona vyose vyateye biparangana. Mbega umukuru w'igihugu abivuga kwiki? Uruganda rwa Radio Inzamba Agateka kawe twarondeye abajejwe indero muri iyo komine ya Nyanza-Lac kugira ngo bagire ico bavuze kuri ayo makenga y'abavyeyi, ariko ntitwashoboye kubaronka. Jean-Georges Kibogora urakenuye. Nayo mu ntara ya Butanyerera abarimyi bo muri komine Kirundo ngo barahagaritswe umutima no kuba bariko bakora bahomba. Ivyo ni mu gihe abimbuye ibigori ubu benshi vyabononekariye ko bagahitamo kubishora ku mafaranga make ku baguzi basanzwe. Abo barimyi bagasaba ikigo Anagesa ko cuza kiraza kugura umwimbu wabo utarabapfirako. Ido nido na Alexandre Niyungeko. Abarimyi bo muri komine Kirundo barababazwa n'ukononekara kw'ibigori iyo bimaze kwimburwa. Bavuga ko guteba kw'abaguzi baza kubitwara bituma ibigori bibungwa canke naho bigaterwa n'udukoko, bityo ngo bigaca bigurishwa ku giciro kiri hasi cane ugereranije n'ico bari biteze. Umwe muri abo barimyi avuga ko vyatumye ahomba igice kinini c'amafaranga yari yiteze kuronka ku mwimbu wiwe. Kwimbura ibigori bikononekara ni kimwe mu bibazo bikomeye biriko biratubangamira muri iyi minsi. Twarimba ibigori vyinshi turashika ku rugero rw'umwimbu Anagesa idusaba ari ryo toni 1, ariko ikibazo cabaye nuko Anagesa yatevye kuza kubigura. Igihe twari turindiriye ko iza kubitwara, ibigori vyacu vyatanguye kononekara. Kuri jewe ibigori vyari vyatanguye kubungwa, hatangura kwinjiramwo n'udukoko, ku buryo vyari bigoye kubandanya ndabibika. Cafata ingingo yuko bijana kuvyidandariza kw'isoko, naho narinzi ko ngiye guhomba. Nashaka gusa kuronka n'utwo duki kugira ngo ntahava kumviramo n'umwimbu wanje. Mu bisanzwe iyo dushoye ibigori ikiro kimwe tukigurisha hagati y'amafaranga 2,300 n'2,500, ariko kubera ko ibigori vyari vyatanguye kononekara no kuzanamwo udukoko, naronse ubigura ku mafaranga 1,000 gusa ku kiro. Ivyo vyatumye mpomba amafaranga n'ukuri atari make. Birabaje kubona umurimyi akora cane agashora amafaranga menshi mu burimyi akaronka umwimbu mwiza, ariko akaza kuhahombera kubera umuguzi yatetse kuza kuwutwara uwo mwimbu. Abo barimyi basaba ko umwimbu wabo wogurwa ku gihe kugira ngo birinde ko wononekara kandi umurimyi ashobore no kuronka umwimbu w'ibikorwa vyiwe. Akaba ari kuri iyo nkuru ya Alexandre Niyungeko duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no wa kane. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye, bakoze na bagenzanje bafashije kuyatororokanya. Kuri mikro mwari kumwe na Pierre Gahungu, ntabazabike banuye naho utaha.